Amahoro y'Imana abane namwe mwese bakunzi ba televiziyo BAHO TV online, ndabaramukije. Amahoro y'Imana akomeze kugwira muri mwebwe. Kuri mikoro muri kumwe na mwene so Evangelist Olivier Dusabe, musanzwe mubana mu biganiro bitandukanye ngaha kuri BAHO TV online. Imana ibagirire neza. Kuri kamera turi kumwe na Jonathan Zebizi. Imana ikugirire neza, Imana iguhezagire cyane. Nagomba ngo dusome ijambo ry'Imana ariko tubanje gusenga. Data mu izina rya Yesu turagushimiye muri aka kanya, turagushimiye kubw'umugambi wawe, turagushimiye kutugiriye neza, uduhaye akanya kukongera kumva ijambo ryawe, kumva ico ushaka kuvugana natwe. Turasengera ijambo kugira ngo rigire ubushobozi, rigire ububasha, gice imigambi n'imigabo yose yo mu Rwanda. Tugushimiye ko tugifise amatwi yo kumva, tugifise amaboko yo gukora, tugifise ibirenge byo kugenda. Mana turagushimiye neza yawe, turagushimiye urukundo rwawe, tugirire neza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana ngaha mu gitabo ca Samuel wa mbere igice ca 17 duhere ku murongo wa 31. Aravuga ngo Dawidi yica Goliyati. Bumvise amajambo Dawidi avuga, bayashengerana kwa Sauli, araheza aramuhamagaza. Dawidi ashitse abarira Sauli ati ntihagire uwo arandura umutima, jewe umusavyi wawe ndagiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sauli yishura Dawidi ati ntiwoshobora kuja kurwanya uwo Mufilisitiya kuko kiri umwana, ariko yamenyereye kurwana uhereye mu buto bwiwe. Kandi Dawidi yishura Sauli ati jewe umusavyi wawe iyo ndagiye intama za data, hakaza intambwe canke idubu kigasahura umwana w'intama mu mukuku, twaca tugereka nkagikubita nkakiyaka mu kanwa, camvumbukana kagisumira urusakanwa, gikubita nkacisha. None umusavyi wawe ko maze kwica intambwe n'idubu, n'uwo Mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri ivyo, kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. Imana ishimwe cyane. Aya majambo n'amajambo meza, aya n'amajambo akomeye bene data. Aya majambo dusomye n'amajambo yanditswe muri iki gitabo ca Samuel, ariko nibikogwa n'ibintu byabaye mu gihe Dawidi yari yumvise amakuru. Biravuga ngo Isirayeli maze kwinjira mu gihugu c'amasezerano, mu gihugu c'Kanani, bamara imyaka itari mike batwawe batagira umwami. Agera igihe baririra Imana, baribwira ngo Mana turakeneye umwami. Imana ibahereza umwami, ibahereza Sauli kugira ngo abari babatwara. Atwara nabi, Imana imaramaza kumukura ku ngoma. Cyo cyatumye muri ico gihe ku ngoma yiwe Imana ihagurutsa abansi bakomeye, ihagurutsa abantu bo kugwanya ihanga, ihagurutsa abantu bo kugwanya ubwoko bwa Isirayeli, kuko bari baravuye ku Mana. Imana rero babwiye ngo igihe cyose muzondeka, ikintu igihe cyose muzona, igihe cyose muzomvako, nanje nzobareka, nanje nzobavako, nanje nzobatanga muje mu maboko y'abansi. Ariko nimwakomeza kugendana nanje, nimwakomeza kubana nanje, nanje nzobana namwe, nzobashigikira, nzobabera Imana, nzobabera umuvyeyi, namwe muzompera abana. Amen, hallelujah. Mwene majambo, iyo ukomeza kugendana n'Imana, iyo ukomeza kugiranira ubusabane n'Imana, iyo ukomeza kugiranira relation n'Imana, iyo ukomeza kugiranira imigenderanire n'Imana, ubuzima bwawe burakomera, ukubaho kwawe kurakomera, imyaka yawe iraramba. Hallelujah. Bibiliya avuga ngo uko abantu bacishikaye kuva ku Mana, niko Imana yagiye igabanya imyaka yabo, niko Imana yagiye igabanya imyaka yari yarageneye ubuzima bwabo. Imana tugirire neza bene data. Igihe cyose tuzogirana ubusabane n'Imana, tuzogira igihe kirekire. Igihe cyose tuzotandukana n'Imana, imyaka yacu izocigabanuka. Rero igikenewe n'igiki, nuko tugiranira ubumwe, nuko tugiranira imigenderanire n'Imana, nuko tugiranira ubucuti n'Imana. Iki gihe Sauli amaze kugera ku ngoma, atwara abantu nabi, akora ibintu byankwa n'Uwiteka, akora ibintu byankwa n'Imana. Imana irababara cyane, yicuza icyatumye yimika Sauli. Imaze kumubwira kuja kwica Abamaleki, ndamubwira ngo genda wice Abamaleki, wice n'ibyaho byose n'umwami waho, nagira ikintu na kimwe usigaza. Waragenda ageze muri ico gihugu, abona inka nziza, cyangwa kubona abantu beza, cyangwa kubona abakobwa beza, cyangwa kubona abagore beza, cyangwa kubona ibintu bye by'icubahiro. Aravuga ngo ndaronse. Yibagira ico yari yavuganye n'Imana. Rimwe na rimwe igituma abantu batakaza ubucuti n'Imana nuko bibagira ico bari baravuganye nayo.
hari abantu bagiraniye ubucuti n'Imana mu gihe cyaheze, ariko bamaze kugera mu mugisha, bamaze kugera mu byiza, bamaze kuroranirwa, bibagira icyo Imana yari yaravuze ku buzima bwabo. Igihe cyose wibagiye, igihe cyose utandukanye n'Imana, ubuzima bwawe uratakara. Ndakwinginga nshuti mukundwa kugira ngo ugiranire imigenderanire n'Imana, ugiranire ubucuti n'Imana, ugiranire ubumwe n'Imana, ugiranire relation n'Imana. Imana ikurabye ivuge ngo uyu niwe mwana wanje nkunda kandi akampimbara. Haleluya. Icyo gihe rero ngo haguruka Abafilisitiya. Abafilisitiya bwari ubwoko buri hafi ya Isirayeli. Imana yari yararetse kugira ngo igihe cyose Isirayeli bazoreka Imana izoca ibahagurukiriza abanzi. Igihe cyose bazoreka Uhoraho nazoca bahagurukiriza abaho kubagwanya no kubagirira nabi. Haleluya. Ndakwipfuriza ndumva no kubwira ijambo, gumana n'Imana, gendana n'Uhoraho, gendana n'Uwiteka, giranira usabane n'Imana, kuko aho hirya yawe hari ibintu Imana yagishiraho, kuko nimba igukunda izogenda ishiraho ibintu bituma uyegera. Haguruka umugabo yitwa Goliyati, atangura gutuka ubwoko bw'Imana, atangura kubutuka mu mana ziwabo, atangura gucokora izina ry'Imana nzima, atangura gucokora izina ry'Imana ya Isirayeli, atangura kuyivuga nabi, atangura kuyisuzuguza, atangura kuyitesha agaciro, atangura kwerekana ko atankomeza ifise, kuko Abisirayeli bose bari batanguye kujugumira ngo bumvise Goliyati ahagurutse, ngo bagaca binyegeza mu byobo, bakinyegeza mu masenga, baba ngo karabaye turapfuye, ubuzima bwacu burarangiye. Bari bafise ubwoba bukomeye cyane. Icyo gihe bene wabo na Dawidi, abo bivukana, Eliyabu n'abandi bari baragiye kuba mu ngabo za Sawuli, bari abagenero bakomeye, bari abantu bagendana na Sawuli, bari bakomeye cyane. Nabo bagira ubwoba, batangura kujugumira, bati karabaye turapfuye. Babonye Goliyati ahagurutse bagatangura kurira, abana bakarira, abakuze bakarira, abagore bakarira, karabaye turapfuye. Bagira ubwoba cyane, kuko Satani yarabahagurukiye, kuko abadayimoni barabahagurukiye. N'uyu mwanya turiko turavuga iri jambo, hari abantu bafise ubwoba, hari abantu bumva kabaye, hari abantu bumva ubuzima buheze, hari abantu bumva imigenderanire yabo n'Imana itagiye, kubera ko Satani yarabavyukiranije, atangura kubatera ubwoba, batangura kurira, batangura kwicuza. Abisirayeli bagira ubwoba, abakuze, abo kugeza ku mwami, kugeza igihe umwami akomeye muri Isirayeli, umwami yari umuntu akomeye cyane, atanga itangazo aravuga ngo uzokwica uriya mugabo, uzokwica Goliyati, nzokura ikori ku nzu yiwe. Iyo tuvuze ikori muri kiriya gihe cyari gikomeye giteye ubwoba, hari ikori ry'umuryango. Umwami aravuga ngo nzokura ikori ku muryango, ntazosaba gutozwa ikori. Kindi kigira kabiri, nzomushingira umwana wanje w'imfura, nzomushingira umwana wanje w'umukobwa. Ico gihe se wa Isayi, se wa Dawidi yamubwiye ngo genda undabire bene wanyu, ubashire ku mutima, ubashire n'amavuta, ubarabe uko bameze, ubasuhuze, abaze uko urugamba rumeze, nabo ubwabo uko bamerewe. Waragenda ageze mu sago, akigera muri izo sago, ico gihe nyene uyo mwanya Goliyati acarahaguruka. Goliyati agihaguruka, tangura kubacokora, tangura kubatuka. Aca Dawidi arabaza abantu, aravuga ngo urya muntu ariko acokora ubwoko bw'Imana, ariko acokora ihanga ry'Imana ni giki? Ninde acokora ihanga ry'Imana, atuka Imana nzima, asuzuguza Imana yacu? Ninde uyo? Ninde acokora Imana? Baramubwira ngo uyo nta kindi kimuhagurukanye no kuducokora. Kandi hari itangazo ryatanzwe n'umwami wa Isirayeli, yavuze yuko uzokwica uriya mugabo, uzomwica azokura ikori ku nzu ya se, azokura igitutsi, umuryango wawe uzogubwa neza, kandi azomushingira umwana wiwe w'imfura. Dawidi aravuga ngo ndagenda kwica uriya Mufilisitiya. Haleluya. Jambo ngomba kugwanirira, ijambo rivuga ngo Imana agomba gukura igisuzuguro ku nzu yawe, Imana agomba gukura igisuzuguro ku buzima bwawe, Imana agomba gukura agakengego umazemo imyaka, Imana agomba kukugirira neza. Haleluya. Dawidi amaze kuvuga amajambo yuko yo kwica
Goliyati bene wabo baramuzibiranya bavuga ngo wowe turazi ubwibone bwawe, turazi ingene wishira hejuru, wowe urinde, twebwe ujya mugabo yaratunaniye. Reka ndakubwira, Imana iragomba kugukoresha ivyananiye abandi. Imana iragomba kugukoresha ivyo abandi batashoboye, ivyo abandi bageze ko bakajugumira bagatetemera. Cyo ni vy'Imana cyo ni vyo Imana igomba kugukoresha. Imana igomba kugukoresha ivyananiye abandi. Amaboko yawe iragomba kuyakoresha ivyananiye abandi. Iyo tuvuga abahizi, iyo tuvuga intwari, n'abantu baserutse mu bikomeye bagatangaza intsinzi mu gihe abantu batangaje gutsinda. Haleluya. Igihe kirageze ngo utangaze intsinzi mu gihe abandi batangaje kunanirwa, utangaze gushigwa hejuru mu gihe abandi batangaje kumanurwa, utangaze kuzamuka kw'ibendera mu gihe abandi batangaje kw'ibendera rimanuka. Ngo Dawidi amaze kuvuga ko yokwica uyo mugabo, ayo majambo bumva araremeye. Kirageze bene data, nubwo ibihe biteye ubwoba, nubwo ibihe isi yose iriko iratetemera, isi yose iriko irajugumira mu mfuruka zine z'isi, isi yose iriko irajugumira, uhereye muri nord ukageza muri side, abantu bariko barajugumira, muri est ukageza muri west, abantu bariko baratetemera mu bihugu byose, abantu bose bahiye coba, bibaza ingene ibintu bigiye kugenda, amafaranga ariko aramanuka agata agaciro, abantu bose bariko bibaza ubuzima kubw'ibihugu bifise ibibazo bitandukanye, bibaza ingene ndagenda kubwire ngo uyo mufilisite yahaguruka isi. Utushobora Dawidi mwafisi mhemu ya Dawidi ashobora kuhaguruka, haleluya, agacecekesha agasuzuguro kose. Abana b'Imana bari mu gihe abantu basenga bari mu gasuzuguro, bari mu gakengerwa ku buzima. Ndagutangaje mwene data uri kuranyumviriza huri, reka kugira ubwoba. Uyo mugabo gutera ubwoba ninde? Asuzuguza Imana yawe. Ngo baramujyana kwa Sawuli. Sawuli aramubwira ngo mwana, uyu muntu ni wo mwica. Yamenyeye intambara kuva mu buto bwiwe, nawe uricari muto, kuko icyo gihe ngo Dawidi yarafise imyaka 16 17, yarakira umuyabaga. Abandi mu mvugo yumvikana bavuga ngo yarakifise amaberebere ku munwa. Ntiyari umuntu yoboneka ko rwo yotabara abantu. Igihe kirageze mu isuzugurwa, igihe kirageze mu isuzugurwa itabara amahanga, igihe kirageze wa wundi bagaya ari batuma ibintu bihinduka, wa wundi mu muryango atajambo yarafise ari batuma umuryango uhinduka, wa wundi muri family amateka. Dawidi aravuga ngo mwami, uyo muntu nasuzugura Imana, jewe ubona ndamaze kwica amadubu. Iyo ndagiye intama hahora haza amadubu, hakaza intambwe zigasumira umwagazi w'intama. Iyo ziwusumiye nanje narabisumira, nkabifata agasakanwa nkabishwanyaguza, nkakura uwo mwagazi mu menyo y'idubu. None nimba naramaze kwica idubu, muyandi majambo yagukoresheje bya bindi, yari kiragutegura kuzogwana n'ibindi biri imbere. Iyo yatumye ugwana bya bindi, nigiye gutumunesha n'ibintu biriko biraza ubu, ibiriko biraza ku buzima bwawe uyu munsi. Imana igiye guhinkomeza zo kubigwana. Aravugira ngo uyo mugabo ndamwica, ndaja kumwica muri gisuzuguro kwihanga ry'Imana. Singomba ndamwica kugira ngo izina ryanje rimenyekane, ngomba kumwica kugira ngo igisuzuguro kive kwihanga ry'Imana. Niki asuzugura ubwoko bwera, niki asuzugura ubwoko bw'Imana nzima. Haleluya. Abasobanuzi baravuga ngo icyatumye Dawidi asuzugura Goliyati, ngo yazengurutse, yasomye ibibiri, akahise asoma ibitabo, asanga Goliyati ntiyigeze amenyekana mu mugabane w'abana b'Imana. Abahanga baravuga ngo igihe yagenda amanutse ku kagezi agiye gutora amabuye 5, ari amabuye 5 yasobanura ibitabo 5 vya Mose yanditse: Itanguriro, Kuvayo, Guharura, Abarewi no gusubira mu vyagezwe. Mu yandi majambo aravuga ngo Goliyati ndamusomye mu gitabo cy'Itanguriro sindamubonamwo, kuvuga ngo igihe Imana yaremana ntiyigeze yandikwa mu gitabo cy'Itanguriro y'ubuzima. Nazwi ndaza kumwica. Ngo aravye igitabo cyo Kuvayo asanga kuva tangu zamani, kuva kuvuka kwiwe ntiyigeze ava mu byaha. Aravuga ngo umuntu atigeze ava mu byaha, nanje ndumukiranutsi w'Imana, uwo ndamwica, uyo ndamugabura. Imana yamugaye mu maboko yanjye, ngo ntiyigeze ava mu byaha. Asomye igitabo cyo guharura, asanga igihe baharura ihanga ry'Imana, asanga igihe baharura ubwoko bw'Imana ntiyigeze aharurwa. Reka ndakubwira, cyo guteye ubwoba ikiri mu gitsigiri
nticigeze candikwa muri agenda y'Imana, nticanditswe mu gitabo c'Imana, ntigishushanije mu biganza vy'Imana. Asanga Goliyati mu mateka ntarimwo. Haleluya, ntiyigeze yandikwa. Aravuga ngo yatigeze yandikwa, ndagiye kumwica, muri agasuzugura imbere y'Imana. Asoma igitabo c'Abalewi, asanga mu bahereze no mu batamvyi ntiyigeze abamwo, ntiyigeze atanga dime, ntiyigeze atanga icacumi, ntiyigeze atanga ituro, ntiyigeze akorera Imana. Aravuga ngo uyo muntu atigeze adafise ikintu kimuvugira. Aravuga ngo ishikanwa ko ndabizi ko icira umuntu inzira, ntafise ishikanwa ryo kumuvugira. Jewe nakoreye Imana, data yatanze ibya 10 kuva mu buto bwanje, yanangiye amaturo kuva mu kuvuka kwanje, ndafise ikimvuganira imbere y'Imana. Uyo ndagiye kumwica. Verega ndumva hari umuntu Imana igiye kugirira neza. Wasomye igitabo cyo gusubira mu vyagezwe, asanga nta tegeko na rimwe, nta bwirizwa na rimwe Goliyati rimurengera. Ndavuga ngo umuntu adafise itegeko rimurengera, ibwirizwa shinga ntirimuzi, itegeko shinga ntirimuzi, mu gihugu ntazwi, nta tegeko rimuzi. Aravuga ngo ndagiye kumwica. Verega nkura agasuzuguro ku bwoko bw'Imana. Mwene data Goliyati ari gutera ubwoba, ntiyigeze amenyekana kuva mu kuremwa kw'isi. Ntiyigeze ava mu vyaha atanguza amani. Ni umunyabyaha. Imana ibonye ibyaha irarungurirwa, ibonye umunyabyaha irarungurirwa. Haleluya. Biravuga ngo abanyabyaha bazotemwa mu bwatsi, bazorandurwa, bazokugwaho, batemwe baturirwe mu bwatsi bwo muce. Abanyabyaha iyo uri kutegurwa n'umunyabyaha, ndakwitegeza n'abangasanga ntuzi, ntiwasomye amateka y'Imana. Soma Bibiliya uzoramba. Haleluya. Aravuga ngo uyo muntu mubare watarimwo atigeze abarugwa, ico kirugo nugira ubwoba uramwica. Aravuga ngo uyo ndamwica, nkura agasuzuguro ku bwoko bw'Imana. Hari umuntu agiye gupfa, hari ikintu kigiye gupfa, hari umurozi agiye kwicwa, yari yarishe ubuzima bwawe, yakurayeko amajoro menshi, yakujije gusinzira igihe kirekire, yakubujije ubuzima igihe kirekire. Ndamutangariza bepayi l'enfort de la, wakira imbaraga zo gutuma ubohora umuryango wawe, zo gutuma ubohora ubuzima bwawe, zo gutuma ubohora urugo rwawe, zo gutuma anka bwandisi bishoboka. Biravuga ngo igihe kimwe muri Isirayeli, Yesu amaze gupfa, asiga intumwa zimaze gukomeza, zimaze kwakira umubatizo wa Mpwemu Yera, ngo Herode afata ayica, fata bamwe mu bigishwa mu ntumwa z'Imana, ngo afata Herode amuciye izosi bihimbara abantu, ngo ariyongeza. Abonye banezere bariyongeza, amafata Petero nawe ngo aza mugaburira abantu igihe cya Pasika giheze. Ariko ngo arishengero baravuga ngo no, barishe Yakobo turaceceka, yarapfuye turanuma, ariko uyu ndishobora guceceka, nibishoboka ndishobora kuvyemera. Nshuti mwene data, nshuti mukuru, barishe ibya mbere uranuma, barishe ubuzima bwawe bwa mbere uranuma, akazi kawe baragatwara uraceceka. Igihe kirageze ngo wanke ufata inkoni, fata inkoni, wankire Satani abakozi biwe, wankire Satani n'ingabo ziwe, uvuga ngo nibishoboka. Ndarahiye ntibishoboka, sinshobora kwemera ko ubuzima bwanjye busuzugurika, sinshobora kwemera ko ubuzima bwanjye bwononekara, sinshobora kwemera ko ubuzima bwanjye bupfa ndiko ndabiraba. Bya mbere byarabaye ndanuma, bya mbere byarabaye ndaceceka, ariko ibi byose ntibishoboka. Rero Imana ikugirire neza mwene data, nshuti mukundwa. Iri jambo kini gice cya mbere, ini parti ya mbere, tuzobana n'indi parti igira kabiri. Dushobora kwemera ko tuguma muri aka gasuzuguriro, ko tuguma muri ubwo buzima. Ngiye kugusengera tugarukirije ahantu kuri iri jambo rivuga ngo ndagiye. Tugiye kumva ngene Dawidi yabigenjeje, tuzobandanya twumve ngene Dawidi yabikoze, ngene Dawidi yishe Goliyati, ngene Dawidi yakoye agasuzuguro ku ihanga ry'Imana. Imana ikugirire neza. Sinzi ikibazo ufise, sinzi ingwano ufise guteye ubwoba, banza uce bugufi imbabazi z'Imana, wambara umwambaro w'Imana no gukiranuka. Turabizi twarumvise ngo Sawuli yagerageje kumwambika umwambaro wiwe, Dawidi aravuga ngo umwambaro sinawumenyeye. Haleluya. Imana iragomba kuguhera intsinzi mu maboko y'abantu, igomba kuguhera intsinzi mu maboko yayo, pa mu maboko y'abantu, mu maboko yayo. Wewe ubwawe ugiye kumenya ko ari Imana igutabara, atari umwana w'umuntu agutabara. Rero Imana ikugirire neza, Imana ikwiyereke, Imana igukomeze. Ngiye gusengera ndakubwira ngo uhumure, iyo ngwara ntabwo ari yo kukwica. Tuza shira amanga, icyo kibazo yakoze bya bindi iracakora n'ibindi.
Imana ikugirire neza, Imana igushoboze, Imana iguhezagire. Ngiye gusengera iri jambo abaryumvise, Imana ibahezagire. Wewe utari bwakore sabone, kwakora sabone ku kamenyetso gatukura, wongere ko vyonde kuri kariya gakengerano wanditse kugira ngo uzohora ubona message chaque fois dushize ko video. Imana iguhezagire. Hari ibiganiro bitandukanye, hari intaye zitandukanye zabo Yesu yagiriye neza, zabo Yesu yatabaye. Imana igushoboze, Imana iguhindura ubuzima, Imana iguhindura amateka, wakira umugisha w'Imana, wakira ibyawe byose, ukugoka agasuzuguro ko mu muryango wawe, ukugoka agasuzuguriro ko muri family ukomokamwo. Imana iguhezagire. Reka ndagusengera uce bugufa aho uri, wakira igitangaza c'Imana mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye uyu mwana wawe aciye bugufi ku bw'ibibazo yarimwo, yumvise ukuruhuka, yumvise ijambo ry'ihumure, yumvise ijambo ry'ivyiringiro. Mana umugirire neza, umutabare muri byose mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na mwene so Evangeliste Olivier Dusabe. Imana ibahezagire cyane. Amen. Yeah. Ndaendelesha ngine party ingine.